Murikirukuri. 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 Ubuheruka muri Murikirukuri. none yavuye guhinduka gute? Reka no mu Gisiramu ujya twasanze badutegereye nawe nyine arimo baca batangura kuduta mu kiyaga. Oya we wumva ivyo byoshoboka? Ushima byoshoboka nyine n'icuma ntereyemo mu kiyaga ndamurabuko yarampenda ngo arondera inyungu z'abaseruko kumbe yirondera inyungu ziwe. Byahavuye bigenda gute? Mana nziza, ndagushimiye kuri kino gitondo kubemeye kumbona. None Mana yanje uze kurinda ubugingo bwanje. Ndakwinginze se Mana, unkikuze igicu cawe Mana. Abo cuma yarungitse kunyica Mana, ubashwirageze mu nzira ndwi. Naho mbabahabure. Urakoze kunyumva Mana. Amen. Alo? Alo Alice, alo? Gipe ni sawa? Ndaho ndashima. Ni sawa nawe? Ego, kutaza ku kazi n'amahoro. Oya. Twari dufite amarirance menshi. Ari. Sa. Wibaza ngo kuva muhira biranyorohera. Numva meze ukuntu. Jo, ntumbaze wagwaye ga Gipe. Sha. Ni hatari nukuri. Numva ntameze neza mu mubiri. Jo, mpore mugeni. Uyu mubiri twambaye nta kuntu kabisa. Ni ngorane gusari. Ni ngorane kabisa. Nta kundi. Nabuje kwa muganga utararemba. Ayasha. Hanyuma uheze ufate imiti ungere uruhuke. Niwakiri uzocuza. Akazi kasuye kuba kenshi hano kuri izindi. Gucuvuze nico. Reka ndabikora uko nyene. Ego. Sawa rero ugwarukira mugenzi. Ego urakoze. Sawa. Mana. Ubuzima bwo kuba mu kinyoma. Nabwo nzoshobora. None nk'ubu Alice ndamuhenze ko ngwaye. Ari weho, Gipe. Sawa. Ndumva yuko urusotera uja. Nizere ko utari ko wiyumvira ibyo kwishikana mu gipolisi. None ka papa. Nzobesha gushika ryari nawe. Ipu sokora. Nakubariye. Papa. Iyo wari mu kibanza canje, wari kumva mu ruhondi mu nukuri. Je kuba mu kinyoma. Nivyo bintu vya nyuma. Navyumvise ibyo hejeje kubwira ujya mugore mukorana kuri izine. Hajya ntiwabesha. Oya nabesha. Wakije gatwe mwana. Yego wamenye kubaho nuko nyene. Wapimuze. Ndagotse no ikinyoma mu kanwa ka jewe Gipe. Nibaza ko birangaranye none umunsi. Ugahirahira ugashora gahanga kawe kubajejwe umutekano. Bazokamenagura kandi ntuzombaze ibikurikira. None muta evyirimo nibiki? Nibiki vyirimo muta? Basohotse gato kura wa mugenzi wandishe ndamwibarize. None kunyugana na n'urufunguzo muta? Reka ndagufashe. Oya reka kunyugana. Reka kunyuga muta. Reka ivyo bintu muta. Cisha basugura urufunguzo munsi y'umuryango papa. Nushobora kunyugarana. Iryo kosa sinorikora. Genda uryame. Papa. Papa nushobora kunyugarana nk'imbohe papa. Nakureke wishikane. Papa. Ibyo wobona byosumba. Reka ivyo bintu papa. Ndacakubabaye mwana. Nyugurira none nimba mbabaye muta. Uragiye. Papa. Papa subira. Okay. Ndabona kuri arose doze yo mu gitondo. Okay. Asigaje ngetla. Impamazi yo kunywa. Uvuze? Woma. Ayo mazi yo kunywa. Yes. Kuru. Sa. Washobora gusubira muri ivyo bintu uvuze? Nagusavye. Umpa ayo mazi yo kunywa ndanote. Félicitations Kuru. Akira shawe nyoye. Ngara. Ntugotomere.
bimwe buke buke duke kugira estoma yawe ibanze imenye bien kwenye none ahandi ni hehe aho uri ni kwa muganga sha kwa muganga ego je ni docteur Gikano ndaba neza nije maze imisi ndakuvura ntonyibuka kandi atana rimwe mpeza turune ntaciye aho uri kugira mere nk'ukuganiriza buke buke sindakwibuka neza ntacu nta ngorane igikuru ni uko usubiye kuba muzima ibindi bizoza biraza buke buke none aha nahaje gute nabaye iki hariho ubwato bwo kuri izine bwatewe n'abagizi ba nabi barica abantu mu mazi burya wewe ni Imana yakurokoye aha wazanye ngana bagutoye ivyo navyo wibuka ndibuka tugiye mu bwato turi benshi mugabo simbona ibindi bikurikira ya bon ntaco bizoza biraza buke buke ahubwo ni vyiza no kuba wiyuka ivyo vy'ugo rugendo none maze imisi ngahe mu bitaro muganga urahamaze imisi mugasi myinshi kameme ngira nyokuru yambuze rero inde naramubwiye ko ni ngaha nyokuru wawe ninde Inankuki c'est pas possible kuru uri munsi kuba Inankuki yego niwe tubana yaraje ngaha kunsuhuza écoute sinamenye ko muri inshuti et puis de toutes les façons naho nari kubimenya ntacyo byari gufasha cyane kuko icyumba cyawe iki nta wundi muntu n'umwe yari kuriye kucinjiramo none hari ingwajwe nande nitwe twakwigwarije twebwe nyene kuko umutekano wawe ntitwashaka ko bimenyekana ko warokotse kubera bari guhaba baza kubugirira nabi yo dogiteri esa bashaka kunyica yatekana nivyo ga dogiteri wowe ndakuremesheje utekane nta uzogusanga ngaha nakubwiye umutekano wawe aho uracungerewe bikwiye kabisa Imana ibaheza amen nawe gukize kandi kugirire neza noneho yabikoze heraba satiko turiganirira ubona utakize none dogita sa nyokuru wanje Inankuki nawe nzomubona ryari none gagi sa hewe iri gufuri none irananiye kabisa reka ivyo bibazo urabimaze hanyuma toyo ninde yakugaraniye mu nzu ubu tubanze twugurura umuryango ugurura none ngire nte gagi peje biranse ko nugurura torora ikibuye kinini wa muhungu gisumba ico mfise oya kandi urugi goca rumeneka gose uzoca mugura urundi rushashe mena nta kibazo toyo ndaguruhusha hewe none suri nyuma wamaze gushika naco ahubwo ndaronsa kuma reka ngerageze nda aho rero akatavuga shani gahenda kavuga reka turihuriye nyawe yo toyo urakoze kuyizana reka ndahatse guhera mu nzu oya none ninde yakugaraniye mu hari ubundi atari mutamu vyakwera ari so wawe ngo kubera iki ngo kugira ngo sinje kwishikana kuri komisari yo wa mutama wawe aragukunda mu urukundo wo kunyigarana mu nzu gatoyoyo wa mujamana yanse ko cuma naba bahungu biwe bagukuramwe icenda mutahura kabisa none bajya haraho basigira kwa muhungu ataho basigira mutama wawe abona ngaha batogushikira siwe toyo aho umenye ubwo bafise wa muhungu ubwoba bw'ikigagi umwanya n'umwanya mbona ko cuma nyica nivyo kweri reka ntihatari wangu hatari utarumva ko ngeze aho na telefone namenaguye kugira ngo basi ubwo buhere yewe ka gipe erega nico gituma nakubuze kuri telefone shatoyo nakubesha ndarusha ugeze habi kweri simbona imbere iyi nzu yoyo ndi mu kuyiyingiramwo oya nibirumvikana birumvikana kweri mugabo siwe niwe nyene hogi sewe yagutaye muri ibi byose urimo wapira ubujuju bwanje toyo oya gipe se ubujuju bwawe erega nateze umutwe nk'umumobwa wa muhungu
aho rero icyo ategetse nagikora uko nyene Gipe ngo mama ngo numuserwa kuze iwacu gipereka kwiyagiriza shanda gusa reka wa nuri wenyene muhungu ivyo ni wacu mu barengero byaradushikiye abadukurira bavuze ibyo kwanka abandi nukuri ntitubaza ukora utiyumviriye reka wamenga ubwenge ntibusubira gukora Raba n'ibikorwa bya izine byataranganye none byo bandanya kubera ndagitonda ku kazi wa muhungu yoshagipe nuko kwesha ubwenge bugaruka ibipfa byamaze gupfa sibyo nyene jewe icoma nkasubira muri kahise hari byinshi ntoba ngipfa gukurikiza ntabanje kuraba ingaruka byogira raba jewe toyo ivyo mbaye oya birumvikana n'icumba mu kugisohoka mbanza kweraguza wa muhungu toyo solution zigaranye ni komuka nukomuka wa muhungu hamiyo niyo solution je nivyo womoke hama ngo niho uzoronka amahoro mu mutima oya je mbona ijya ngingo wari wafashe ni sawa toyo utiriwe ngende ku gipolisi ndababwira ibyo nzi byose byabaye kuri burya bwa none gipe genda kweri kandi ko haje urumva ni wamara gushira ukurahabona cuma nabi we bazoca banyika kuko ivyabo bizoba vyamenyekanye hewe raba wateka ka ventilateur kabashanda shuhinda bekwi bakwiye kuri muri komisariya ari ku isoko cyane winje utadodowe ariko murazi kwitera gateka ndodori wawe kumvere naye nkubi usanga ndi muri yetero gatayo umuntu nawe nije ningorane asuko kambisa civyo biranda beho ivyo biza bisumba umwana wawe n'ibiki vuga mke buke nzavugira kwa supesi dese ni wari kuzanga erega niwe utumanza niwe wikwegera finalement ndagutelefona ntiwitaba ndakwandikira ntusubize nanushakiki buguma muya rero sa winde gushenda kwishuye cyanje kukuraba ndafise yomba ndafise aho muhira uri kuravuga nje kukurindira uhetse akazi hanyuma dutahani wawe tubana karamata queen sa parakuraje wewe nyama wasaze wewe ntaco afise hetse akazi hanyuma dutahani ivyo ntibishoboka nushaka kuzi wanje kandi wazi ko madama ari muhira nibikunda ndakubwiye birakunda gute jumafuri yaranje ndakubwiye ko madama ari muhira n'abana usanga nyaranje gute none jana loye nye n'inzu yazindutse kumbwira ko tutamurisha uno musi acanyuruka na canja he ukaba utagomba kumbona iwawe rijana ayo mahera y'abandi bitugane nawe nifitiye ivyo nivyo uguma uririmba misi yose jewe re ntibindaba nkeneye aho twe na bebe twiryamira point et trait nta mafaranga mfise soit turajana soit turariha nta mafaranga mfise no ushaka kumvuye mu kintu kihe wumva we mbe kunkankamiraho waruzi kirya nzu yiwe ari imfashanyo yaguhaye kubera nyamezi n'ayandi impanda mwishuri bitugane ntusubire kungora nuzo gusaba amahera jewe okay aya reka rero ndindire uheze akazi hama dutahane nta handi ifise ho kuca ibi bintu biza koro mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turasomera interano mwatanze ku gice giheruka ako kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe Gipe aricuza ingene yahenzwe na Cuma akemera ivyo mubwiye ngo nuko bivuye kumukurira mbega ku bwanyu uri mu kibanza ca Gipe wo kwigenza gute intererano zino munsi katuzihere kuri Ntirandekura Jean Paul ava mu ntara ya Ngozi muri commune Mwumba yagize ati jewe ndi Gipe no kuricigwa mu vyo Cuma yampenze ati ku buryo nasubira kumvira umuntu numwe ngo nuko dufise ico duhurira ko ati cane mu gihe ariko ampanura ibinyuranye n'amategeko ati kandi bigirira nabi kiremwa muntu nkanje ati kira noneho Gipe yaramaze gufata iyo ntumbero ati rero ikindi nokora noreka kumvira papa wanje nkaja kuvuga ukuri ku gipolisi ati kuko ni naho umutekano wanje woca ucungerwa ku buryo Cuma ataronka uko nyica ati kuko no bancungerewe n'ababijejwe bakaniga uko yofatwa akishuzwa amabi yakoze ati gutyo uwahora kokeza inabi akabagiye mu ibohero ikibano kigaheza kigatekana undi munywanya twandikiye ni Mugisha Patrick yavuka mu ntara ya Rutana ariko no musaka batwumviriza ngam gisagara ca Bujumbura mu bwiza yagize ati abadukurira batuje imbere ariko iyo baturongora mu nzira itariyo dukwiye guhagarara amagabo tugaharanira iteka ryacu twese atamugwe uyu cankuriya ati ni vyiza rero gushishoza tukaraba ko abadukurira bariko baturonderera inyungu za twese atanumwe asigaye inyuma apana ko bashingira ku mugu umwe ati ico gihe haca habamwo amacakubiri ati gutyo iterambere rigahungabana ati
imbere yo gukurikira canke kwemera ivyo abadukurira batubwira ni tube twese hamwe amadushishoze twiyumvire duhanahana ivyiyumviro hama turabe ikibereye gukora ati maze tugwanirize hamwe ico cose coza kidusambura. Uwundi munywanyi yatwandikiye ni Gilbert wo mu Rugazi mu ntara ya Bubanza aho yagize ati jewe ndi nka Gipe novuga kuri hama ngahanwa ati niwantumye nkora ikibi agahanwa ati kukubika ikara mu gashambara rigahera riguturiye ati ego nivyo kenshi abakuru barakunda gukoresha nabi abo batwara mu kwitwaza inguvu bafise atari inyungu mbi ntirama ati ndi Gipe no bivuga ati kuko naho no bihora ejo wombi kibanga azobandanya gukora ivyo yari ko arakora atariko yagiriwe n'icaha agahanwa akira benshi aterega ukuri kurajyana atariko kuravura. Reka ubu naho tuje mu ntara ya Gitega neza na neza ibugendana aho Thierry Nsengiyumva yagize ati ku bwanje ni mu kibanza ca Gipe naho ndabafise uwunkurira sinokwemera ko anjana mu makosa kandi ndabibona ati notegerezwa kugendera ukuri nkaguharanira no kukuzira nkakuzira ati kuko kwitwa mpemuke ndamuke birababaza atakarorero Gipe aguma yiyagiriza ku vyo yakoze ati kandi uwo bafatanije icaha niwe ariko amurondera ngo amugirire nabi ati rero guhemuka ntivyijana wamana umutima ukwagiriza ati Gipe nashira habona azokira ku mutima. Reka interano z'uno munsi tuzirangirize kuri Irakoze Fulgence avuka mu ntara ya Bururi muri komine Bururi ku mutumba wa Muzima yagize ati ku bwanje ndi Gipe nogerageza kuvugisha ukuri ati kuko nabasokuru barayamaze bati ukuri guca mu ziko ntigushe ati kandi ngo ntacagizwe ibanga kitazomenyekana. Reka interano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo gusemba bazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho niho mwatwasomera akabazo ku gice muje gukurikira akabazo nakagakurikira Gipe na Toyoyo baremeranya ko mu migwi yose ababakurira byashika bakabahenda mbega ahiwanyu ababakurira ico bavuze cose mu gukora uko nyene ni muduhe uturorero. Ndasubiramwo Gipe na Toyoyo baremeranya ko mu migwi yose ababakurira byashika bakabahenda mbega ahiwanyu ababakurira ico bavuze cose mu gikora uko nyene ni muduhe uturorero. Akabazo murakumvise mukaba mufite ico mushikiriza nimutwandikire kuri ya numero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nabo bawifuza kwironkera igikino muri kiri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri numero 61 ubusa 9 duze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kwandika mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cyagice c'884 muri gwa kurikirana rw'igikino muri kirukuri murakoze naho mundwi kurikira cari gikino muri kirukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza